Bigjay rumenibikaya rero n'umusore je nemera cyane gose wanashaka nyimba wibuka muri competition yo gutora muri imvya zoja muri Wemanela Entertainment muri hip hop uravyibuka ico gihe byari bishigikiwe na Kidumu yari yagiye kabisa bamwambitse fresh rinojajayo hama mu kibanza ca Bigjay hatogwa rinoji kandi rinoja yagize gute ari kandi Bigjay yagize gute yari hato Bigjay kasema sasa ati uko bimeze kose rero iyi costume sindabasubiza ntabwo bikunda cacika nayo fye kibuzi intware kivumbukana igihuna yasi byakurikanye barabizi kuvara kwa Munago bahave bagira ikintu kimwe hamaro baratangwa barimba ibintu hamaro biraza kuva nk'ikibazo indirimbo yakurikiwe nino ose ndebuka neza nico tubayeho nimo siyo indirimbo Munago aheruka gusohora apana gwagiye he arikumena na bado yasohotse apana iriya n'indimba soye wenyene ariko n'indirimbo ide isa n'indirimbo ya Bigjay yasohoye na wenyene sinzi ibintu bapfuye hama rero umwe muri aravuga ati no ntigipasa nikigira gute ntigipasa ntigikunda hama Bigjay asohoye indirimbo Munago aravuga ati nibishoboka nanje ndayikubita remix ndagiye gute ndayisohora bigenda nkuko yesi nyuma y'imisiro myinshi rero Bigjay atari karagaragara nyuma kugira accident hamaga kwitwa n'abambuzi bakamugirira nabi yagize nko kabisa Bigjay aragaruka acagaruka afise na management abona ko inyuma y'ino ndirimbo aragerega akavuga ngo thank you sana abo munzu yera ntabo tuzi mugo kano kanya abamufasha umugongo nabo munzu yera entertainment hagira nko rero Bigjay mu muziki suno munsi sinuwejo sinuwo mundwi heze sinuwo mu mwaka uheze nuwa zamani sana hagira nko eske Bigjay kuronka management arico bije guhindura kunyifato kuri comportement kuko nasanze asohoye indirimbo ziwe kuko nasanze apanga umuziki wiwe hari ico bije guhindura ku muziki wiwe aramusada samaye naho birashaka kumufasha canke aranashano kandi kugumya yarari strategy nziza uyu mwanya ukoresha kugira ngo agarukana abantu bibe bakeraniye kuko abantu be nka bose vraiment basa n'abanyanyakiye sizikora ko Bigjay ikintu cyambe je no muvuga ko ni muri byo ari mu mudi wa hip hop ngamu gicu Burundi kandi parabizi arashoboye gejeje kuraba hip hop yiwe ni hip hop yo gogo hejuru nawe bivuze ku munsi wa kangahe gitaramo cyabere ngamu muri zone ya Kamenge ni hip hop nako yakoze yatangaje n'abantu benshi bavuga ati uno ni Bigjay akora ibintu nk'ibi sana kuko ni Bigjay ubona ko indirimbo ziwe zose zifise ubutumwa amajambo meza melody nziza hip hop ubona ko ni hip hop na freestyle azizi sana ikintu ariko ndavuga ngaha kuba yaramaze kuja mu nzu yera entertainment cyambere je ndabishima kuba atagiye muri Wema Entertainment ntivyari vyiwiwe bien sûr que washaka kuba agiye muri mu nzu yera entertainment mugabo urako amaze kuba yinjira mu nzu yera hari ikintu kigiye guhinduka cyambere kubera ko ibikugwa vyiwe bizomuruhura no azoruhuka kuba mu rusange azoruhuka uburuhe ashaka kuba ariko araruha kwikora no donc management ashaka kumufasha byinshi ariko arikora ko Bigjay numwe mu barivye bari mu mudi wa hip hop mugabo ariko barifasha just now ari mu nzu yera entertainment barakombaza ngo hari ikintu kigiye guhinduka muri Bigjay nk'umuziki ndundi wiwe neza cyane cyambere azomenyekana gusumba uko yaramenyekanye kubera ko afite management ikagira gute ikamupushinga the second Bigjay hip hop yiwe azoronka amashow menshi atandukanye aronka ibitaramo byinshi bitandukanye ku bwa management yiwe parce que niyo bazomudemandira bamusabira ibitaramo bitandukanye bamusabira cyangwa amashow donc mu mashow atandukanye bamusabira go performing waruzi ko udafite management ushobora gushika kure I know yes kugira management birafasha nka Bigjay afise impano ari talent donc bisongo biye bikwa vyiwe hari abantu benshi baba bifuza kubimenya biciye mu biteramo biciye mu ndirimbo ze buri mwanya nimwe muri bishobora gusanga asohoye indirimbo mu minsi myinshi cyane kumvuze ko ata management afise ariko Igor tugaruke Bigjay kuva umuzi aririmba heze imyaka ingana ni myinshi cyane from nta niyo nibuka mugabo ni myinshi akoko ko tagahurizako cyane inyifato yo mu muziki urayizi cyane reka tugende neza na neza hariya muri Wemanela Entertainment duhuze n'ukuntu rap itari ku isoko ngahe iwacu
nikimenyamenya abarimvye baba barapera benshi bariko baragira gute barayivanga burya uyu musore Bigjay rumenibikaya kudatogwa muri Wema Entertainment naho bihuriye nuko atigeze aba aririmba hamakavanga R&B na Afrobeat na rap wowe tujani kuva adatogwa muri Wema Entertainment ego hagaca hatogwa muri mu kibanza cwe kandi aririmba R&B naho bihuriye naho Bigjay yaririmba rap hip hop kandi kaba n'umuziki nganye wacu kabisa isoko sikirenga bon ivyo ndisuke bisa bon tubigaruka twigira aho nyene birasa c'est normal birasa alors uyu mwanya afise management abo mu nzu yera naho nyene abandanije kuri vya bindi twibukenye kino kintu je namakunda kuvuga kino kintu mu Burundi dufise umuririmbyi umwe wenyene Rudende yagiye aragaruka arakigwa nkuko yari yagiye ameze wanasundi ni Emery San mugabo kano kanya jewe sinemeranya nawe yuko abantu bazanye imitaye muri Bigjay rumenibikaya ko bazomuhindura gusumvya ko bamusanze ushaka kuvuga bamuhindura mu mico yiwe hapana mu mico mu muziki wiwe mu muziki bamuhindura canke bamuhindura ntumbaze kubera naho bazomugeza aho nitwovyemeranya amaze kwinjira muri management sawa biragoye ko nabigusigurira twitariki 21 kwezi kwa mbere reka twiha umwaka mu nzu ye iconzi ico nuko Bigjay ari mu bantu muziki wiwe ugoyagoye naririmba nabi mugabo uragoyagoye muri make twamwumvise kenshi haje abana bamurenze kenshi kandi arenze kenshi mugabo bahagenda bamurenza ko utuvu buke kubera ko ateka aririmba atekaragaragara wabuzi management Bigjay yigize gucamo hamavuye yo mu nzu yera kutiyumvira ko impamvu nyamukuru itumata umuziki w'ugoyagoye ari kumvuze ko yabuze management uno musingahe wacu umuntu ashaka kumanaginga umuririmbyi wavamo umuraperi kubera ko hip hop tari ku isoko kubera ko hip hop tari ku isoko nitubica ku ruhande hano iwacu n'abarimvyi b'abaraperi bamavyivugira turacafise urugamba rudasanzwe kandi nitutanabivuga nituzomenya aho tuvyivuriza n'abazana amahera mu muziki ntibazomenya aho bipfira nkazomenya aho bagira gute babivurira uko uvuze uko entertainment yo mu Burundi mu gisata ca rap hariyo akagwara gakomeye cyane par contre abaririmbyi barahari mugabo nabo nyine ubwabo ni basupportinga rap yabo ntibazi ivyo barimo uretse Fabilove uretse abana bashasha bariko baraza bacana uretse Fabilove ko yagize gute atavanze umuziki rap indirimbo Vanessa urayizi oya yacha biheba no nimwe yonyene nikindi sawa oya rega uretse by Red Bull bacana n'abandi kuva muri jisho uretse na Bigjay na wenyene Bifese wamukuyemo Bifese rayivanga we navyemera hari content nigeze kubona ya foto ya Bifese on the floor mutipe yarayipostinze Fabilove arayipostinga ngo ariko umutipe ngo neke honyanga imico y'abarundi kweli nayibonye iriya twanivuze ko akatari gato bazoka kadukurikira bagenda bakayumvira bakombiza video zacu za kuyibara za kuhita bayibona ariko nkagira nkuko abarimvyi bo mu Burundi bariko barakora ikiba barapesitu kugira ngo nabo bagaragaze ko rap mu Burundi ari umuziki mwiza kandi utanga message par contre uzorabe no ngahanyi wacu abarimvyi bariko barakora umuziki neza benshi nabaje abaraperi ni n'abaraperi kandi reka duhere kwa Big Fizzo uramaze kumviza rap ujya muzega muti hawe nawe yitanguye nga mu Burundi reka dusimbire kwa Fabilo kwa Bifese reka dusimbire kwa Satbi abo bose n'abaraperi ndakwibira ibanga rimwe aho hambere hahise abatipe ibanga turi kuri micro nta kibazo iza kuza nk'ibanga mugabo jereka ndayifata nk'ibanga kubera ko ni kintu abantu benshi badakunda kwibaza ko uko hip hop nga mu Burundi bugiye bari benshi nga mu Burundi bazamukiye muri hip hop bose badukiye muri hip hop nivyo bibuke neza ko hip hop ariyo baha agaciro bwa mbere gusumba ama R&B uribuka kuri cage ca ba T-Max aba batipe ba Native aba banani ba Big Fizzo kandi ba Big Farious
ukibita ba big urabona ko basatubi encore urazi ko umuziki w'Urundi wigeze kuba ari 100% rap habwo ya hip hop kubera ko urabona hip hop donc mudiho wa hip hop niyo bazamukiye ko benshi kuko ni mu bihugu byose niho wamenya ko muri mveze kuririmbyi azi kuririmba wamenya kuri hip hop abanza kumenya kuririmba hip hop but just now bari he ni nosara ugacumbwira ko rero bashaka ko umuziki wabo utera imbere ibisata byose bitariko birashiga uko byategeza gushigikirwa denima hadutse hari mu Kabondo hari hadutse byari byafashwa mu mugongo n'abantu bagenda batandukanye ariko kandi harimo abajournaliste nk'aba Alain Nova president wa journaliste culturel harimo n'aba Patrick Pajo hari ico n'aba Gaël hari ico bari biswe rap what vyabira mu Kabondo je nakunda kugenda cyane muko vyaraheze ntawe uzi yo bigeze kandi vya byamaze gushana muri vibe ku buryo urumva twaragenda hama bagacanana uretse n'ivyo hip hop competition nyinshi zabo zari za hip hop ugeza no munsi wanashaka abantu batwumviriza bumve neza turi muri Friday hip hop ibuka muri nanje ndaririmba yes ibukara kuvara misanamu genge n'ibindi bigenda bitandukanye uriko bavyumva je ndibuka twaragenda bakarapa bagahana bakinjira ukumva ko bigucanze mugo sinzi yo vyagiye je kintu tanko butumwa buri mu wa hip hop uraryoshe sana nyimba hano mbere haca message vyoroshe ikakigwa vyoroshe n'umuntu yidogira bakamwumva ni muri hip hop donc arashobora kwidoga neza bakavamo hip hop reka ndakwereke umve jewe sinzogenda mu Kamenge kuwa gatanu nzokwamanda vyivugira kuko sinzojayo umunsi umwe nagiye bankubise ko urumva ko ibintu banyangana bakonyumviriza neza jamani bitwumva umunsi ndagenda mu Kamenge ni nko kwidoga uko bavyumva rero bitwa amajambo make aba manager hamba ku rwego international canke abangahanyi wacu ni bavyure bereka abantu uko no muri hip hop hari impano kandi ama message aca muri hip hop yoca no muri R&B hama bakundisha kuko batabibakundije nta ndi muntu azobikunda je kanshimira abantu bari batanguze bategura ibintu by'ama competition bari mu nzira nziza cyane competition ha competition which means donc ni kuzamura kubona n'impano zishobora kuba urabona hariko ama competition muri ko mwagiye kugihegwa mwarisha yanyu muba mumeze nk'uko gusa urazi na dance ya hip hop ni kari nta wundi mudi ufise intambuka atari hip hop tugena turebe n'ibindi no vyamuka ku ma hip hop harimo ama dance harimo ama drill ni mambata uriko vyumva ni atari nakunda vuga Bifisi yaridogeye kandi abarimvye batandukanye biciye muri hip hop yiwe abantu babonye video Bifisi ashije ku rubuga rwa Facebook nako ni imwe mu video ubona ko yatanze nk'uwidoga nkuko ko bivuga ati hip hop bashaka kwidogera kubera atagiye kubi atabitanze muri R&B abitange muri Oyanosara cyane akavuga urumva ngo jewe ngo nzobakubita mu menyo urumva ngo nzobadare umugosha bati abantu no bakubita maze nk'abamara umutima wanje ko dadabara ebyo bya donc on va ni hip hop iyi hip hop ya Bifisi wowe afise nawe ashaka kwidogeramo akidogera ku muntu kandi kumva ati Bifisi akidogera umuntu kanaka sinzi abantu reka tubibutse kino kintu hip hop irafise yazananye hip hop irafise yazananye abone iyo style bambara iyo style y'umuregezo ibihuzu vyatabutse kenshi bakaba biramvye ibintu mu maso nk'abantu nyiri bashisho babaye atabujingi wabo ajya ama chains babambaye bigiye byose birafite ico bisigura uri kuravyibuka mu gihe ca esclavage hari muri leta zunze ubumwe za Amerika urabona ko hahuriye amoko menshi y'abirabure bagenda bambaye biyabizeneko bana ibijya bishene mu izosi bagenda babakwega bavyambaye urabona uzorebe muri industry ya Etazini kuna abarape usanga beshaka kuna kwambaye bijya bishene hama gaca genda umengari akagenda yahenduye ingendo acumbagira situ kujya gucumbagira kufise kuzanana kujya gucumbagira ni genre nukwerekana ukuntu babatwara bako bacumbagira
hamaro bakagenda baracura intimba barapa bacura intimba ajya amashene nayo bambara ucubona nyene baba bashize ku murongo kwishene amabambe amashene uko avyumva imwe barabakubita hama mu maso bakahindanya niho hagira umuntu yereka harapa nyene ukura vyumva nyene yinjira nyene urumva nyene ko nta n'umuraperi adafise souffre ntabaho ariko ikindi ko ndavuga ku munsi wa gatanu bon album tuvyemera abakunzi b'isamirizi Black FM hazoza abaraperi babiri ngaha exactly kandi iyi hip hop ya Bigjay tuyisaye ngaha Vandridi ashaka kuba kanyumviriza hano akatwumviriza azoze kwa gatanu ibi bintu byo kuvuga ngo kandi hip hop turashobora no kwirabira kuri freestyle mutemo beat gusa ariko iyi beat ntayigiriye ko bema umugaya ni hatari sana ni hatari